Bakozi b'Imana, ijambo ry'Imana tuzirikana dukuye mu gisomo ca mbere ngo tumaze iminsi tubigira. Uyu munsi turisanga mu gice ca gatatu, arico gice ca nyuma c'igitabo c'ihunguka, ni ukuvuga kuva ku kigabane ca 11 gushika kigabane ca 40. Ico gice citwa isezerano ryo ku musozi Sinayi. Muri ico gice dusangamo isezerano hagati y'Imana na bene Israeli, aho yatuma Musa kubibutsa ingene babonye ukuntu yabakuye mu Misiri ku buryo butangaje. Imana igacibabwira ko nibumviriza neza ijwi ryayo bakazigama isezerano ryayo, abazoba icibare cayo mu bihugu byose. Ngo bazoheza rero bate ko babere iyo Mana ubwami bw'abahereza nk'uka, bayibere igihugu ceranda. Musa iryo jambo Imana yamutumye yaragiye ararishikiriza abanyisirayeli. Bene Israeli nabo bishuriye rimwe bavuga bati, ibyo Umukama yavuze byose tuzobikora. Mu gitabo cy'ihunguka ikigabane ca 19:8. Ni muri ico gice kandi dusangamo aya mabwirizwa 10, arico gisomo turiko turazirikana uyu munsi. Harimo n'ayandi mategeko atunganya imigenderanire y'abantu mu buzima bwa misi yose, hamwe mbere n'amategeko ajanye n'amasabamana. Tugarutse ku gisomo cy'uyu munsi tugisangamo ya mabwirizwa 10 Imana yahaye Musa ku musozi Sinayi, kandi natwebwe uyu munsi tugikurikiza. Ndazi ko benshi bayazi bayibuka ku mutwe, sinashimye yuko ariyo tugaruka cyane cyane. Mu kuzirikana iki gisomwa nashatse kugaruka cyane cyane ku ntangamarara y'aya mabwirizwa. Intangamarara kuko no mu bijanye no gushiraho amategeko mu buzima bw'igihugu, intangamarara yaba ifise ikibanza gihambaye kugira ngo abayashizeho basigure icatumye itegeko rijaho, gutya abantu bashobore no kwitahura. Ngo bagira bati, twihweze ibwirizwa nshingiro, twihweze ibwirizwa iri n'iri dushizeho iri tegeko. Intangamarara niyo nyamukuru kugira ngo itegeko abantu bayitahure, bumve imvo n'imvano yaryo. Enaco gituma iyo bishitse abafata ingingo canke abatora amategeko bakabikora ku nguvu, uko nyene bavyumva bagombye gukurikiza inyungu zabo, ishirwa mu ngiro ry'amategeko nk'ayo iragorana. Imana imbere ya vyose yabanje kubwira bene Israeli iyo ariyo. Kumwe Musa yayibaza ati, mbega ninaja kubwira bene Israeli nzobabwira ko natumwe nande? Imana yababwiye iti, ni jewe Umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'ubuja. Nta zindi mana uzomanyikanya mu kwihingurira igishusho kibaje canke ikiri n'agashusho kikiri hejuru kw'ijuru, kikiri hasi kw'isi, canke kikiri mu mazi munsi y'isi. Amamuko igabane ca 20:2-4. Bene Israeli Imana yabategetse kuyambaza yonyene, kuko ni Imana imwe nyeranda kandi idashaka ko bayibangikanya. Ibyo yabwiye bene Israeli kiriya gihe natwebwe biraturaba uyu munsi mu kuyisenga yosa atakindi tuyibangikanije. Imana yabahaye itegeko ryo kutayibangikanya, kuko muri ico gihe haba iyo bavuye mu Misiri canke bariko baragana i Kanahani, hari ibimana vyinshi abantu basenga. Hari Imana yitiriwe imvura, Imana bambaza iyo bagiye ku rugamba, Imana cyambazwa n'abapastori bafise imbanyi, n'izindi nyinshi. Ivyo Imana vyari bikenewe kuri abo babicako kugira bironkere ivyo bipfuza vyo ku mubiri gusa, nko gukira indwara, kugira amagara meza n'ibindi. Imana rero bene Israeli bahamagariwe gusenga, si Imana bacako nk'igikoresho bashaka inyungu zabo.
kuko natwe baraho bitugora. Iyo mana yacu tukayifata nk'igikoresho kizana itunga, gikiza indwara, gikura ubukene, kiduha ubutegetsi, tukibagira ko bwa mbere ari Imana umuvyeyi wacu ibona ibyo dukeneye byose, ariko ikabiduha hageze kandi ikabiduhana urukundo. Imana ntiyashaka ko bene Israeli bigenza nk'abapagani batarayimenya, akumwe na twebwe Pawulo mweranda mwikete yandikiye Abaromani 12:2 atubuza gufata imigenzo y'iyi si, kutifatanya n'ab'iyi si mu byo bakora bitahuye n'ishaka ry'Imana. Imana yarabujije kandi kudahirahira ngo bahingure bongere bakubite ibipfukamiro imbere y'ibishusho bibaje, bayigereranya n'ivyaremye biri mu ijuru, ku isi canke mu mazi. Imana yababujije ibyo kuko ibyo byari bisanzwe biri mu Misiri. Imyaka babayeyo bari babibonye ingene abaho bibumbira ibishusho byaba ibishusho by'ibikoko byo mu kirere byo ku isi cyangwa mu mazi. Imana yari izi yuko bakiri mu Misiri bahora babibona yuko babikurikiza abaho. Rero babyiganye nibashika mu gihugu cy'isezerano, bisa no gusubira mu Misiri, bisa no gusubira inyuma mu buja Imana yamaze kubakura. Gusubira kubipfukamira byitiranwa n'uko baba basubiye inyuma, bakanka urukiza Imana yari kirabaha, bakisubirira mu byo barimo mu Misiri. Ibi rero ko ibabuza kubaza ikintu na kimwe, gushushanya, ntawe bisa bisana n'ibikoresho dukoresha mu masabamana mu gusenga. Abatabizi baca bavuga ngo turiko dusenga ibigereranyo. Amashusho n'amasanamu bidukomereza ukwemera, bikatwerekeza ku Mana. Uhagararira kuri ico kimenyetso ntikimwerekeze ku Mana aba ari karahuba. No mu buzima busanzwe uriko uragenda n'amaguru ukaba unyotewe, ukaba wipfuza agafanta, ukabona hari icyapa cyanditseko ifanta, kugira ngo iyo nyota ihere nuko ugenda hari iyo fanta ukayakira ukayinywa. Ariko gumye munsi y'icyo cyapa n'inyota yokwiciraho. N'uwafata amasanamu canke n'amashusho akaguma kuri ayo ntabwerekeze ku Mana, aba ariko arahuba. Mbere uwosoma neza n'amajambo abasaseredoti bakoresha mu guhezagira ibyo bikoresho, niho cyategera neza akamaro kabyo. Akarero ko gusenga ibigirwamana kandi ntikari kure, niho duca twumva icyari cyo gusenga ibigirwamana. Tugasanga mbere kuri bene Israeli nyene, naho bari bagiranye isezerano n'Imana ko ibyo ivuze byose bazobikurikiza, ntibateze kubirengako. Mu gitabo cy'Abamoko 32 bene Israeli bararindiye ko Musa agaruka, ariko umusozi wa Sinayi babona aratevye, baca baja kubumba igishusho c'icuri y'inzahabu gushikaho vyopfuma. Mugabo igicumuro nyamukuru nuko bakubita ibipfukamiro imbere y'ico gishuri bavuga ngo ngiyi Imana yawe Israeli niyo yagukuye mu gihugu ca Misiri. Ukuvuga iyo Mana yabakuye mu gihugu ca Misiri bayisubirije 100% n'ico gishuri. Nguko ugusenga ibigirwamana. Bisubiye ijambo gusenga mu bisanzwe nta handi rikoreshwa atari ku Mana, nta handi. Na Bikira Mariya ntitumusenga tubitegere neza. Niyo umuntu yakubwira ngo musenga Bikira Mariya, urubanza ntirugoye ubwa mbere abakurenganije. Bikira Mariya ntitumusenga, turamwambaza ngo adukandire kubera iteka yatewe n'Imana. Kira noneho n'uwo yibwira ko adafise ishusho canke isanamu iwe, mu gihe ca none hariho ibindi bigirwamana bisumbye ubushobozi ubukazi ibyo bikoreshwa dusanzwe dukoresha,
kandi bifata bose ibyo bigirwamana by'igihe cya none, kandi bituma abantu bahuba kuko usanga byasubiye mu kibanza cy'Imana. Papa Francisco araduha uturere dutatu. Hariho ibijyanye n'akaryoheramubiri, abantu bagashaka kwidagadura umwanya wose ushoboka. Hariho kandi amatungo, gushaka gutunga ibintu byinshi mu mwanya mutoyi, hamwe n'ibijyanye n'ubutegetsi, ni ukuvuga uburyo bwo kujaho abantu bagaharanira kubujako, bagaca mu nzira zose bashikako kugira ngo babuveko, bikagorana. Imana yaribukije kandi bene Isirayeli ko ihanira n'abana icyaha cy'ababyeyi gushika ku buzukuru no kubuzukuruza abo bose bayanga, aho bayanga. Iri jambo rero turizirikane neza. Imana ivuze yuko ihana no gushika ku buzukuru no kubuzukuruza, turitahure mu nzira zibiri, mu nsiguro zibiri. Ubwa mbere ni uko igihe abantu badakurikije amabwirizwa yayo, bakayanjanjwa ko, inkurikizi zo kutayakurikiza ntizigira zibura, mbere ziraza no kunzaruka zikurikirana. Uburore ndi buri kure. Intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, hariho ibintu byinshi yadurumbanije ku isi, sibyo nabona? Hari ibintu byabuze kubera iyo ntambara, ariko abayiteye n'ababibuze ntaho bihuriye. Twebwe turashobora kubura igitoro, tukabura ingano, tutigeze twumva n'urusasu ruvuga, keretse ko tuyibona ku masanamu. Uvuga yuko abantu bakoze ikibi gifataho mbere kigashikira n'abandi. Akararo kagira kabiri, ibijanye n'abantu bagomba gutera imbere mu bijanye n'amahinguriro mugabo badashatse kubahiriza ibidukikije. Abaraba amakuru murabona imiriro iri mu gihugu c'Ubugiriki no mu Butaliyani. Barya bariko baraturatura umuriro ubaturira ibyabo, burya sibo bafise amahinguriro. Zijya n'ingaruka mbi z'abantu badakeneye kubahiriza iby'Imana yaremye, kubahiriza amategeko ajyanye n'iterambere. No mu miryango iwacu birashobora gushika yuko umubyeyi yigenza nabi, hanyuma iyo amaze kwitaba Imana, umwana wiwe aserutse ahantu bagira bati wa Mungu wo kwa naka. Iyo yigenjeje neza bagira bati kaze nyakugira Imana. Mugabo iyo yakoze amarorerwa, ibyo yakoze naho umwana atabifisemo uruhara, ingaruka mbi ntizibura kuri uwo mwana. Ubugira kabiri ni uko inabi ikozwe kubera ubutungane bw'Imana ntizigira yijyana idahanwe. Imana kandi iributsa ko ari Imana munyakigongwe, naho yavuze ko ihana nk'uko tubyumvise, ubwayo si ihana, biva ku bube gito bwacu. Ni Imana munyakigongwe igirira ikigongwe ibihumbi by'abayikunda bagakurikiza amategeko yayo. Bavukanyi, amabwirizwa Imana yahaye bene Isirayeli kandi natwe uyu munsi ikaba idusaba kuyakurikiza nk'uko nabivuze, yahaye abantu kubera urukundo rwayo ngo abafashe kugira akanyamuneza, naho abitiranye umwidegemvyo no gukora ikibanje mu mutwe cyose babona umenga ababuze uwo mwidegemvyo. Hari n'abiyumvira bihenda ko yoba atagihuye n'ibihe turimo, bagaca mbere baje barakuramwo amwe. Umutumwa Yakobo aratwibutsa ko ubuzigama itegeko uko riri, hanyuma agatsitara no ku ngingo n'imwe abacumuye kuri zose, agaca atubwira ko nkako wavuze ati ntusambane, niwe yavuze kandi ati ntiwice. Uramutse wishe naho utosambana urenze itegeko. Ikete ry'umutumwa Yakobo igabane cya 2 umurongo wa 10 na 11. Amabwirizwa y'Imana ntagira kanenge kanatsinda n'uwo yaduhaye n'umuziranenge. Vyobora y'abantu ntabagihuye n'ibihe, ariko nk'uko twabyumvise umwanditsi w'Izaburi ayashimagiza agira ati iteko ry'umukama riratunganye rihembura umutima, amabwirizwa y'umukama aragororotse anezereza umutima. Iteko ry'umukama rirasobanuye riboneshereza amaso, ingingo z'umukama n'iz'ukuri zisumba inzahabu agaciro,
zisumbya kure inzahabu nziza ityoroye. Izaburi 19 nako umurongo w'8 uw'9 n'uw'10. Uzirikanye wakiranye urukundo amabwirizwa y'Imana akayikunda, agakunda bene wabo, agasondera n'ibyabo, ubona ko ariyo pfunyapfunye y'amabwirizwa, uyo umutima wiwe ucumena nka ryavu ryiza ryakira imbuto igaheza ikama 160 na 30. Mugabekazi wa Radio Maria. Amen.